Turabaramukije mwe mwese musaza mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV twizera yuko mumeze neza muherereye host n'abantu ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri no munsi wa mbere igenekezo n'ijya gatatu kwezi n'ukwa kane umwaka 2026 amakuru yacu yo kuri no munsi tuza kuba tuyahera mu gwa Real Madrid ibintu n'ivyifashe neza aho bakwijingiro zigakora 3 batazi gutsinda tuza kuba duca mu equipe ya FC Barcelona aho ikiregereza gutahukana igikombe cya laliga cy'uno mwaka ariko kandi muri Premier League nivyoroshe ku ruhande rw'umugwi wa Arsenal the Gunners nabo nyene bariko baratakaza amanota mu gihe bariko barondera igikombe cya Premier League. Ku rundi ruhande ni equipe ya Manchester City iri kumwe na Pep Guardiola baraye bigenje neza cyane imbere y'umugwi wa Chelsea the Blues nabo nyene bariko barahiganirwa kino gikombe cya Premier League. Rero namwe nantuza kuba tuyaga ko muri kino kiganiro cyacu ni musangwe ikaze mu mugwi wa Real Madrid ku munsi wa gatanu ino equipe ya Real Madrid haje kubikina n'umugwi wa Girona baza kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi. Ni equipe ya Real Madrid yari cikwiza inkino zigera kuri zitatu batazi gutsinda mu gihe mu ndwi yahera ino equipe ya Real Madrid yaje kuba itsindwa n'umugwi wa Real Mallorca ku munsi wa kabiri naho iza kuba itsindwa n'umugwi wa Bayern Dominique nayo ku munsi wa gatanu nyuma y'imisi igera kuri 2 gusa equipe ya Real Madrid za kubingana n'umugwi wa Girona. Ni equipe ya Real Madrid yaje kuba ikina n'umugwi wa Girona iziki sumbwa na FC Barcelona amanota agera kuri 2 ariko nyuma yo kunganya haje kubasigarana amanota atandatu ariko kandi kwandaliriza nyene ku munsi wa gatandatu ni equipe ya FC Barcelona yaje kuba ikina n'umugwi wa Espanyol Barcelona muri derby ya hariya i Catalunya. FC Barcelona iza gukina nayo iziko equipe ya Real Madrid yaje kuba inyere imbere mu gwa Girona bakanganya itsinda Espanyol Barcelona ibitsindo bigera kuri 4-1 gutyo equipe ya FC Barcelona ishiramwo ubutandukane bw'amanota agera ku 9 hagati yabo n'umugwi wa kabiri ari wo mugwi wa Real Madrid. Rero n'amahigo ubona ko ari karaba make cyane ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid yo gutahukana igikombe cya laliga cy'uno mwaka ariko kandi akaba n'amahigo menshi ariko arongerekana ku ruhande rw'umugwi wa FC Barcelona yo gutahukana kino gikombe cya laliga cy'uno mwaka ku ncuro yabo igira kabiri bikurikanye bagiye kuba bagitahana. Mbega birahereraye no kurira tukaraba haracasigaye inkino zigera bose bagiye kuba bakina turabe nimba equipe ya Real Madrid zoshobora kuyakuramo ariko ni ibintu bigoye cyane ku ruhande rw'umugwi wa FC Barcelona kuzotakaza ano manota basumba no mugwi wa Real Madrid. Ego nivyo muri football nta kidashoboka ariko umuntu agerageje kwiraba n'ibintu bigoye cyane muri urwo rukino. Rero kandi ico twabwira ko nuko uwitwa Ferran Torres ashobora kuba yinjiriza ibitsindo bigera kuri 2 no mugwi wa FC Barcelona uwitwa Lamine Yamal atsinda igitsindo ndetse n'uwitwa Marcus Rashford. Twavuga ko rero ni cizere cyangwa se bwari ubutumwa equipe ya FC Barcelona yarirungiye umugwi wa Atletico Madrid bagiye kuba bakina ku munsi wa kabiri mu rukino rwo gusubiriza muri UEFA Champions League. Ivyo bikaba bibafasha kubongereza inguvu zo gutegura runo rukino bazokina n'umugwi wa Atletico Madrid kuri Riyad Metropolitano. Ariko kandi ku rundi ruhande rw'umugwi wa Real Madrid nabo nubwo bashoye ko banganya n'umugwi wa Girona kurinda twaraba kuko igikombe bisa nkaho bafisemwo amahirwe yo kugitahukana ni kino gikombe cya Ligue des Champions muri La Liga urabona ko ibintu ko bitera vyanga nabo no kurindira twaraba uko bizogenda mu rukino rwo gusubiriza bazofitaniye n'umugwi wa Bayern Munich. Mu gihugu cy'Ubwongereza equipe ya Arsenal yaje kuba inyerera imbere y'umugwi wa AS Bournemouth. Ni equipe ya Arsenal yasumba amanota 9 uno mugwi wa kabiri ari wo mugwi wa Manchester City. Equipe ya Arsenal rero iza kubitsindwa n'umugwi wa Bournemouth ibitsindo bigera kuri 2-1. Ivyo rero bikaba vyaje kandi gutanga ayandi makenga kongereza ayandi makenga kuri no mugwi wa Arsenal ko vy'ukuri uwo bari wa mugwi twoba tubona neza ko ushobora gutahukana kino gikombe ca Premier League nyuma y'imyaka myinshi batagikorako. Ni equipe ya Arsenal kuva mu mwaka wa 2 umwaka w'inkino wa 2023 tushira 2024 basumba equipe ya Manchester City amanota agera kuri 11 ariko mu mpera za sezo biza ko birangira equipe ya Manchester City iyakuyeyo ku bw'usamazi bw'uno mugwi wa Arsenal ndetse n'umumenyereza wa Michael Arteta. Arsenal itakaza igikombe kiza kuba citwarirwa n'uno mugwi wa Manchester City. Bidatevye sezo yakurikiye umwaka w'inkino wa 2024 ushira 2025
nako murantunga ari umwaka wa 2022 ushira 2023 ndetse n'umwaka wa 2023 ushira 2024 equipe ya Arsenal hose yagiye kuza iratakaza ibikombe ku munota wa nyuma basumba equipe ya Manchester City amanota agera ku 11 ku 9 ariko bikaza kuba birangira uno mugwi yakuyeyo ukaza kuba utahukana igikombe. Rero tuko turibaza ko nimba amateka yagiye kuba yisubiramwo uwitwa Michael Arteta akaza kuba atakaza igikombe vyagaragara ko ari wagifise mu minwe. Ni mugihe kandi equipe ya Arsenal burya yari sanzwe isumba inkino zigera kuri zibiri uno mugwi wa Manchester City kandi akaba anafitanye n'urundi rukino bonyene hagati ubwabo bazokwisobanura kugira ngo n'ubundi dushobore kumenya tumenya uzoba agiye gutahukana kino gikombe ca Premier League c'uno mwaka. Ku munsi w'ejo w'Imana rero ni equipe ya Manchester City nayo yaje kuba ikina n'umugwi wa Chelsea the Blues yisanze kuri Stamford Bridge ku kibuga c'uno mugwi wa Chelsea the Blues. Ni Manchester City yaje kuba ikina iziko equipe ya Arsenal nayo yaje kuba inganya nako itsindwa n'uno mugwi wa Bournemouth. Gutyo equipe ya Manchester City irakina iza kuba itsinda uno mugwi wa Chelsea ibitsindo bigera kuri 3 ku busa. Ni ibitsindo ubona ko vyaje kuba vyinjizwa n'abantu basore ba Jeremy Doku ba Oreiri ndetse n'uno musore mushasha baje kuba bagura mukura mugwi wa Crystal Palace ariwe Mark Gehi. Rero ni equipe ya Manchester City nyuma yo gutsinda umugwi wa Chelsea the Blues ibitsindo bigera kuri 3 baciye bagabanya ubutandukane bwari burimo bw'amanota yarari hagati y'umugwi wa Arsenal wa mbere ndetse na Manchester City ya kabiri. Gushika muri kano kanya mu nkino zigera kuri 32 ni equipe ya Arsenal ifise amanota agera kuri 70 nayo umugwi wa Manchester City ikabarizwa mu kanzu ca kabiri mu nkino 31 na rumwe mu n'amanota agera kuri 68 ubu hakaba hasigaye amanota agera kuri 6 atandukanya ino migwi uko ari ibiri. Ariko kandi murumva ko equipe ya Manchester City ifise inkino 31 mu gihe Arsenal ifise inkino 32. Bivuga ko equipe ya Arsenal iri imbere mu rukino rumwe kuri Manchester City. Ariko kandi wa gatandatu umugwi wa Arsenal ukaba uzotana mu mitwe n'umugwi wa Manchester City muri Premier League mu rukino rwo gusubiriza bari bafitaniye nukurinda tukaraba mu gihe equipe ya Manchester City yotsinda equipe ya Arsenal. Murumva yuko equipe ya Arsenal zobikiraja muyabira ndetse n'amahigwe yo gutahukana kino gikombe ca Premier League zo bari karagabanuka. Ariko kandi Arsenal nayo yatsinda equipe ya Manchester City birumvikana yuko isiganwa rizo bari kibandanya hagati yino migwi yose uko ari ibiri. Nyuma yo gutsindwa rero n'umugwi wa Bournemouth inkuru iri kiratembera ngaha hanze yaje kubisogwa n'ikinyamakuru ca Mundo Deportivo nuko ngo umugwi wa Arsenal ushobora kwirukana umenyerezo wabo Michael Arteta mu gihe atoshobora gutahukana igikombe ca Premier League canke igikombe ca Ligue des Champions kuko yaramaze kubatakaza igikombe ca Carabao Cup asubira atakaza igikombe ca FA Cup naho nyene yaje kuba avamwo atsinzwe n'umugwi wa Southampton muri Carabao Cup naho yaje kuba atsindwa n'umugwi nyene wa Manchester City. Rero equipe ya Arsenal bivuga ko itegekanya kuzomwirukana ikamukura mu mabanga yo kumenyereza umugwi wa Arsenal mu gihe atoramuka abahaye igikombe ca Premier League canke ica Ligue des Champions. Kimwe muri ivyo bikombe bibiri adashoboye kuba gitahukana equipe ya Arsenal irasezerera uno mumenyereza wabo ariwe Michael Arteta wamazina ko abiyumvira uno mumenyereza wa Como mu Butaliyano ariwe Cesc Fabregas kari washobora gucaza gusubirira uwitwa Michael Arteta mu mabanga yo kumenyereza uno mugwi wa Arsenal. Mu kurangiza ikinyamakuru The Pop Foot caje kuba gisohora abakinyi bamaze kwacenga cyane gusumba abandi muri amahiganwa atanu ku mugabane wa Buraya. Rero muri abo bakinyi uza mu kibanza ca mbere umwana akiri muto w'imyaka 18 wa FC Barcelona ariwe Lamine Yamal amaze kuba acenga inciro zigera ku 234. Uwitwa Jeremy Doku wa Manchester City afatwa kibanza ca kabiri aho amaze kuba acenga inciro zigera kuri 150. Uwitwa Yan Diomad wa Leipzig umunya Cote d'Ivoire nawe amaze kuba acenga inciro zigera ku 132 n'umwaka. Vinicius Junior mu kibanza ca kane ni macenga agera ku 122. Kenan Yildiz wa Juventus de Turin mu kibanza ca gatanu na macenga agera ku 116. Luis Diaz Marulanda wa Bayern Munich inciro zigera kuri
ijana n'indwi Michael Olise umufaransa nawe nyine amaze kubacenga inshuro zigera ku 103. Kylian Mbappe wa Real Madrid na zibiri, uwitwa Antonio Nusa nawe amaze kubacenga inshuro zigera kuri 91. Uwicuma kariwe Kvaratskhelia wa Paris Saint-Germain amaze kubacenga inshuro zigera kuri 84 muri uno mwaka. Reka tubashimire mwe mwese mwafashe kandi kugira muhane natwe muri kino kiganiro, naho ubutaha ku munsi w'ejo tugaruka turaba ibizoba bitegekanijwe muri UEFA Champions League n'andi makuru azoreka aravugwa inyuma y'ibibuga.